Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye ino channel yacu, ino channel yanyu Marius Park. Nkuko tugiye tubibereka kenshi ama video menshi agenda aca kuri chaîne ya YouTube, n'ama video ari innove, n'ama video ashobora gutuma uwo ari we wese ayakurikiranye aba motive yo gukora ikintu aba yabonye muri iyo video tuba twabazaniye hano kuri ino chaîne ya YouTube. Rero uno munsi ikintu tugiye kuganirako video tugiye kubashirirako ni video yerekana ikibonobono, amavuta ava mu kibonobono. Tubereke ukuntu ikibonobono amavuta yaco kuntu ahingurwa, ama etape atandukanye, imico umuntu acako kugira ngo ashobore kuronka amavuta avuye mu kibonobono. Gatonyi rero turazi neza ikibonobono, igiti cy'ikibonobono ni igiti kibana n'ibiterwa byinshi bitandukanye, ntabwo conona isi ndimwa ahubwo kiratabira kuko co nyene gisanzwe cifitiye intabire muri co nyene. Wegereye abakurambere abaho hambere bakubwira yuko ikibonobono kivamwo amabuji. Kera bafata zya ntete z'ikibonobono bakazitonora bakatungira hama bagacana hama mu nzu hakabona. Abana bahubwira yuko cavamo amavuta ari nyene tugiye no kubereka ukuntu bayahingura. Ayo mavuta yo gucana hakurya twafata peteroli tugashira muri ikoroboyi hama tugashiramo urutambi rw'uburengeti hama tugacana hama umuca mukaka. Rero n'ikibonobono naco nyene kiravamwo ayo mavuta. Nico rero tugiye kubereka. Tuzogenda tubabwira byinshi byerekeye ikibonobono, akamaro kavyo, tubabwire ibihugu bimaze kugera kure kubera kino giterwa cy'ikibonobono, tubabwire akamaro keshi kava muri kino giterwa cy'ikibonobono. Reka rero tubereke akavideo karaho ingene ayo mavuta ahingurwa, ata mashini nimwe bakoresheje novuga ibikoresho gakondo, bakoresheje ibintu bisanzwe hama bakaronka amavuta meza kandi amavuta azimvye, amavuta y'agaciro. Aho rero amavuta y'ikibonobono mu bihugu biteye imbere bitandukanye n'amavuta avamwo, n'amavuta banakoresha mu bintu, mu mamoteri y'indege, mu bintu bitandukanye, mu mantuzenye, donc ahantu bakoresha ibintu by'amamashini akomakomeye. Ayo mavuta ategerezwa kuba ariyo, ariko ntidushobora kubimenya neza. Ntabwo tumenya yuko amavuta bakoresha mu vyuma bitandukanye, mu mashini atandukanye yuko ava mu binobono. Ntabwo dushobora gutahura twebwe, ariko tuzogenda tumenya vyinshi bitandukanye. Tubabwira ibihugu muri kw'isi bimaze kugera kure vyerekeye, donc bimaze kugera kure muri kino giterwa cy'ikibonobono. Tubabwira ibintu byinshi bitandukanye. Rero kurikirana ino video, ikintu tugusavye gusa ugire subscribe canke s'abone, hama video yose uzora dushirako ntizigere gucika, uzokwame ubona ibintu bitandukanye utari bwabone, hama ubaye motive nawe ushire mu ngiro. Turi hano ino channel yacu nijani zo zibigisha ibintu bitandukanye, ibereka ibintu bitandukanye kugira ngo nawe ushobore kugira ushobore kuba motive n'ivyo turiko turabereka. Murakoze rero cyane, reka mukurikirane kano ka video muraza kugatahura. Uzoba ariko aravuga n'umunyokuru araho, ariko ururimi avuga nubwo woba utumva uraza kubona ivyo ariko arakora. Nturabe ivyo avuga, umvise ivyo ariko arakora, urabe ivyo ariko arakora, hama uraza gutahura mu nyuma. Murakoze cyane rero, tubibutse mugire s'abone, turabasavye mugire s'abone kugira ngo abantu benshi baze bakurikirane. Donc video yose dushira hano uzohore uyibona, notification uzohore uyibona hakiri kare ntizeyere gushika. Murakoze rero cyane. ಕೊಟ್ಟಕಾಯಿ ಪರಿಸಿ ಒಳಕಣ ತಯಾರಿಸಿರಲ್ಲ. ಪಚ್ಚಕಾಯಿ
இது பொரிச்சு காய போட்டால் கருப்பாயிரும். செடியில் இருக்கிற கொட்டை முத்தெல்லாம் பொரிச்சாச்சு. நீங்கள் பொரிச்சு காய போட்டுடலாம். இந்த மாதிரி பொரிச்சு எடுத்து காய போடணும். கொட்டமுத்து 2 நாளாக நல்லா காஞ்சிருச்சு. வெடிச்சிட்டு நான் போய் இவனுக்கு தேய்ச்சி எடுத்துடலாம். கொட்டை முத்தை உடச்சி எடுத்துட்டோம். எண்ணெய்க்கு பத்தாது, வீட்டில் இருக்கிற கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். கொட்டை முத்தை வறுத்தரலாம் நீ கொண்டி. வறுத்துருச்சு. கொட்டை முத்தை எடுத்து கொட்டிடலாம். வறுத்த கொட்டை முத்தை இடிச்சு எடுத்துட்டு எண்ணெய் தயாரிச்சிடலாம். மூணு மணி நேரத்துக்கு மேலே தீ எரிச்சாச்சு. எண்ணெய் பிரிஞ்சிருச்சு. நீ எண்ணெய் எடுத்துடலாம்.
விளக்கெண்ணெய் தயார் பண்ணியாச்சு.